Ndabahaye ikaze kandi bakunzi ba Alex Content Studio. Reka tubereke rero ingene ushobora gushira iri jambo muri lock screen yawe ya telefone yawe. Turatindiganye rero katubereke. Uraza kuja muri paramètre ya telefone yawe. Muri paramètre ugeze muri paramètre reba ahantu handitse display and brightness. Dore mucamo habona uyemeze. Umaze kwemeza uracumanura urondeza ahanditse iri jambo ati lock screen iramwese mucamo habona. Umaze kuhagera uremeza. Umaze kwemeza rero tayari ucwitira ahantu hameze uku ushobora bahanditse edit text on lock screen. Aho nyene uca wugurura. Murabona je ko namaze gushya y'ijambo rero hariwe uza kwandika akajambo kandi ukeneye ukazoza kiyafisha muri ekran ya telefone yawe mu gihe harimo urufunguzo. Swat bashiramo izina ryawe canke irindi jambo ushaka. Nk'akarorero reka jane ndabereke nshobora kwandika ati ico navukiye kiruta kure aho navukiye. Uko mubibona ico navukiye kiruta kure aho navukiye tayari. Maze kugira ngo ahari nce nemeza kuri save ngira murahabona aho tayari. Ndabahaye ikaze kandi bakunzi ba Alex Content Studio. Reka tubereke rero ingene ushobora gushira iri jambo muri lock screen yawe ya telefone yawe. Turatindiganye rero katubereke. Uraza kuja muri paramètre ya telefone yawe. Muri paramètre ugeze muri paramètre reba ahantu handitse display and brightness. Dore mucamo habona uyemeze. Umaze kwemeza uracumanura urondeza ahanditse iri jambo ati lock screen iramwese mucamo habona. Umaze kuhagera uremeza. Umaze kwemeza rero tayari ucwitira ahantu hameze uku ushobora bahanditse edit text on lock screen. Aho nyene uca wugurura. Murabona je ko namaze